Isashimwe ndabasuje mu izina ry'umwami n'umucunguzi wa Yesu Kristo. Imana twemereye iraduha akanya keza, none nakanya tugomba kuganira ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca Yoshua igice ca 10 kuva ku murongo wa 12 dushike ku murongo wa 15. Nahantu hatubwira neza ngo ingene izuba ryahagaze umunsi wose. Imana ishimwe cyane, haleluya. Ibyo bintu birasiga ubwenge. Twama tuvyuka mu gatondo, sizere zo mu gatondo ukabona izuba hajya ku musozi riraserutse, mugabo ukuguma ugitegereza ugumubona riza rigusatira gushika naho rigushika hejuru. Cawe yumira rero ngo izuba rihagaze ngo umunsi wose. Ico kintu ni ikintu k'igitangaro gikomeye cyane. Amen. Ni ikintu k'igitangaro gikomeye cyane. Dusome amajambo y'Imana ku murongo wa 12 haravuga neza ngo ku munsi ngo Uhoraho yagabuye ngo Abamori mu maboko y'Abisirayeli. Yoshua abarira Uhoraho maze avugira imbere y'Abisirayeli ati, zuba hagarara kuri Gibeyoni, nawe kwezi hagarara mu kiyaya Ayaloni. Nuko ngo izuba rica rirahagarara n'ukwezi kuguma aho kwari kuri, gushitsa aho iryo hanga rimariye kwihora abansi babo. Ngo mbere ngo ivyo ngo siko vyanditswe mu gitabo ca Yashari. Ngo mbere ngo ivyo siko vyanditswe mu gitabo ca Yashari. Ngo mbere ngo izuba ryagumye mw'ijuru hagati riteba kurenga kumara nk'umunsi wose. Kandi ngo uwo munsi na wigeze guhwana nawo ngo ari muyatanguriye canke muyaherukiye, aho Uhoraho yumvise gusaba k'umuntu, kuko Uhoraho ari we yagwaniye Abisirayeli. Hanyuma ngo Yosuwa atahukana n'Abisirayeli bose bagaruka aho bashagaje igiruyari. Imana ihabwe icubahiro, haleluya. Iyi nkuru murayizi, iyi nkuru muramaze kuyumva. Nukuri byari bikomeye kandi byari bihambaye cyane. Gwari mu rugamba Yoshua yariko agwana n'ibihugu bitatu, ariko abami batatu harimo n'Abamori bumva yuko Yoshua ariko arigarurira ahantu hanini, Abisirayeli bariko arigarurira ahantu hanini. Baravuga ati ibi bintu nibishoboka, have tujemwo natwebwe tugirene dutangire kumugwanya. Barakorana arabantu arabami batatu, twova ko byari nk'ibihugu bitatu. Imana yabwe icubahiro. Bamaze gukorana baca baregerana baja kugwana na Yoshua. Ngo intambara yari maze umwanya utari mutoye, ariko Yoshua abona buriko burira. Haleluya. Abona buriko burira, umunsi uri kuragenda, intambara atarayitsinda kandi yategerezwa gutsinda abo bansi. Yoshua ngo avugana n'iki? Avugana n'Uhoraho, avugana n'Uwiteka, avugana n'Imana. Imana ihabwe icubahiro, haleluya. Ngo maze ngo Imana muri kwa kuvugana na Yoshua, ivugana na Yoshua ahagarara amagabo. Amaze guhagarara amagabo aca aragenda abwira Abisirayeli atabwoba, kuko azi ko amaze kuvugana n'iki? N'Uhoraho, Imana ikomeye, Uwiteka, Imana twakiriye muri Yesu Kristo. Aca aragenda ngo yegera Abisirayeli, aravuga neza ngo zuba hagarara. Izuba aho yari yigeze rirahagarara. N'ukwezi nako arakubwira ati hagarara, n'ukwezi kurahagarara. Imana ivaje cyane, haleluya. Bimaze guhagarara, Abisirayeli ngo baragwana intambara barayitsinda. Bamaze kuyitsinda ngo Yoshua ngo atahana n'Abisirayeli basubira hehe? Basubira mu birindiro. Imana idufashe cyane, haleluya. Iri jambo ni ijambo ridusubizamo intege, ni ijambo ridufasha mw'iki gihe nk'abakristo b'iki gihe.
Yoshua ko yaganira n'Imana maze Imana igashira ubutegetsi, igashira autorite muri we yayo, gushika aho umwana w'umuntu ahagarika izuba, gushika aho ahagarika ukwezi, kugira ashobore kugwana izo nambara azitsinde, ashobore kugwana iyo nambara atane intsinzi n'ingabo batahe amahoro. Umwanya wari umubangamiye, wari umubereye ikibazo, igihe cyari kimubereye ikibazo, ariko Imana yahagaritse igihe, itegeka igihe, ikora byose irabihagarika kugira Yoshua ashobore gutsinda atahane n'ingabo ziwe batahanye intsinzi. Imana nubaje cyane. Haleluya. Abakristo natwebwe hari autorite cyangwa hari ububasha buri muri twebwe, ariko ishengero y'uyu munsi rirabitegera ko hari ububasha Imana yaduhaye, hari ugutegeka Imana yaguhaye kuri muri wewe. Ariko inambamye niki igituma ishengero umunsi gitatahura, nuko atamwanya bafise wo kwegera Imana, nuko atamwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, nta mwanya wo guhimbaza Imana no kuyitazira. Imana nubaje cyane. Haleluya. Nta mwanya wo guhimbaza Imana no kuyitazira abiki gihe bafise muri zangabire nk'uko Imana yatanze isabagire. Imana nubaje cyane. Muri zangabire niho dukorera Imana, tukayihimbaza, tukayitazira. Ucyo ukora cyose hari autorite, hari ububasha Imana yaduhaye, hari ububasha Imana yaguhaye, hari ugutegeka kuri muri wewe. Imana nubaje cyane. Niyo mpamvu kuri uyu munsi twige kugendana n'Imana. Naba Yesu Kristo twaramwakire nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, ubwo bubasha uko gutegeka iyo autorite yarayiduhaye. Kuki uyu munsi tunanigwa? Kuki unanigwa? Imana nubaje cyane. Hari yageze ko ishengero ry'uyu munsi, simvuza amadini oya, mvuze ishengero ry'uyu munsi, twicara tukiga ubushobozi buri muri twebwe ko Yesu Kristo twamwakiriye. Ijambo ry'Imana niyo ritubwira neza ngo uwamwakiriye wese ngo yamuhaye ubasha bwo gucika umwana w'Imana. Ngo uwakiriye Yesu Kristo. Haleluya. Ubwo Imana rero muri twebwe twakiriye muri Yesu Kristo, harageze igihe naba isirikira herana n'ivyayo, Satani areka arakora yirukanka, ariko ubwoba butekeye abantu benshi, ubwoba bw'ubuzima, ubwoba bwa kazoza, ejo buzoca gute, buzokwira gute, bizogenda gute. Imana nubaje cyane. Haleluya. Icyo kintu kirananije abantu benshi, icyo kintu kiriko kirananiza abantu. Ariko uyu munsi wowe ugira ubuntu ukumva iri jambo, Yoshua naba yaraganira n'Uhoraho maze Imana ikamuha ububasha bwo gutegeka. Imana nubaje cyane. Haleluya. Ngo nuko ngo izuba rica rirahagarara, n'ukwezi kuguma aho kwari kuri, gushitsa aho iryo hanga rimariye kwihora abansi babo. Imana nubaje cyane. Yoshua yarategetse, izuba rirahagarara, ukwezi kurahagarara, Yoshua aragwana n'Abisiraheli baratsinda. Hari ibibazo ugenda uhura navyo, hari intambara ugenda uhura nazo mwisi, nitwovuga ngo byose ngo ni amina, ariko ibigeragezo biza kugira bikomeze umwe wese. Hagarara turondera Imana, twegera Imana, dusenge, dusome ijambo ry'Imana, tuyihimbaze, tuyitazire. Imana nakabuza ubwabubasha ya autorite yayo itadukoresha ibitangaza. Imana nubaje cyane. Haleluya. Ariko ukwizera kwawe guhagaze hehe? Ego uravuga ngo warakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, nawe waramwakiriye, wabaye icyaremwe gisha, nawe wabaye icyaremwe gisha, bwabubasha ya autorite urayifise. Hagarara utegeke, hagarara utegeke,
tugende muri bwabasha na ya autorite y'Imana. Fata umwanya mwene data go kwegera Imana no gukora ivyo Imana igomba n'ivyo Imana ishaka, maze uvugane n'Imana. Imana izogushiramwo gutegeka, kandi ubwo butegetsi bw'Imana uzobwisangamwo. Ni hamwe uzorambika ibiganza ku bagwayi bagakira, ugategeka ibihe n'ibihe bigahagarara kandi bigahinduka. Imana ibahezagire abumvise ijambo ry'Imana. Tumenye abo turi bo uyu munsi, tumenye ko hari ubasha Imana yaduhaye. Mwarahezagiwe. Shalom shalom. Imana ibahezagire.